kano kantu bantu b'Imana uwitwa Endrick n'uwitwa Mendy ibaje n'abandi bakinyi imiyami ico bazanye bavuga basigura bavuga ngo uwitwa Mendy n'uwitwa Endrick ntabwo baragarukana fizike yabo nkuko bikwiriye ahubwo babasize ku kibuga novuga ngo hari Ivarobeas kugira bashobore ko bagarukana form ndakile kano katutoye ko turakazamo eske uno munsi uwitwa Endrick n'uwitwa Mendy kuba babagumije Imadrid mu gihe abandi bakina aho bagiye gukina igikombe cy'isi mu gihe twabonye n'abakina babana novuga ngo bakina muri Castilla babatwaye n'abana bavate ko barage ubwo ntuye kubagumiza muri equipe nova ya Madrid bakaja n'abandi ubwo niko bari kubakumira avuga ngo uno munsi muri Madrid mwebwe muri projet yacu cyane kuri projet witwa Xabi Alonso mwige ni murimwo uno munsi twosha kuba tuvuga iki kuno munsi bwana Houston Jenizere neza na neza yuko Mendy na Endrick batashoboye kuba baba muri projet ya Xabi Alonso atari projet ya Real Madrid kuko muri projet ya Real Madrid niyo yatumye baza bakaronderwa bakaza kugugwa ariko muri projet ya Xabi Alonso ntibashoboye kuba babamwo ni nayo mpamvu batashoboye no kuba bisanga mu bakinyi bashoboye gutwagwa hariya muri Amerika mu kuja gutegura igikombe ndavuga cisi c'imigwi ikindi naco nosa nugaruka ko buryo umengo muri liste yaba squad liste yari yasohotse ya Real Madrid umengo barimo muri liste barimo ari mbwa nabwo ngaba basize Madrid barabasize kuko bafite ibibazo by'imvune bavuga bati nibagumi Madrid bamanze barindire baruhuke rondera ukuntu bakira hanyuma bazogende gukina bakize ariko nagize akabazo ucubandanya bubona Houston nta kibazo kandi bitwa Bardagire nako bitwa ba Anthony Rudiga barakize mugabo nyene bari mu mvune nkizo nyene abo ba Edemiritawo nivyo ko baragira uko batani Carvajal nuko eske kugumiza umukinyi ubwo ntihari kuba basi nimba bagomba kugarukana physique ntibogarukana n'abandi bari kumwe n'abandi banakine basi burya Anthony Rudiga nawe umengo asanzwe afise n'ibihano yahagaritswe kudakina inkino siya nizo muri Liga gusa ni muri Liga hari ubundi ubu yarakiza ari kure gukina aremerewe cyane ya Dani Carvajal nawe nyene nizeye ko ari sawa Dani Carvajal ntarakira neza mugabo azoba ari fit gukina ku rukino rugira gatatu rwa Real Madrid nabonye ka koritize ziteye ubwoba burya ikintu coco nosa nugaruka ko kuri ico kintu cyo gusigara kwa Mendy na Endrick nizere ko batabaye muri projet z'uno mu Xabi Alonso nitwisungiye gusanga kwijanye n'imvune baba bafise bugiye imvune imvune zirabaho ku buryo ubona ko umukinyi nta kirenza ashobora kuba reka aranafasha umugo ariko kandi umukinyi kumutwara akaza kwitegurira rimwe n'abandi akaza kugira imyitozo yo gukomeza umubiri canke gukora recovery y'umubiri ari kumwe n'abandi bakinyi basanzwe banakinana babona ko ari ikintu ciza cyane ku butuko namusigara mbere wanashima yoshobora no kuba muri ashobora no guparticipa mu gice c'abakinyi canke mu gice c'abandi bashobora kuza bagatera intege abandi kuba ushoboye kujana n'abandi mu nkino mwihiganwa kanaka babona ikintu ciza cyane gusumba uko ushobora no kubona sigara nitwite ku kibazo ngo c'imvune kuko twarabonye iyindi migwi ino migwi ya FC Barcelona igenda gukina amafinale ya Copa del Rey baratwaye ba Marc-André ter Stegen mu gihe badafise nabwo ubushobozi bwo gushobora no kuhonyura mu kibuga ngo gukina canke kuja no ku gatebe kashobora gusubirira abandi kubera yuko ntibaramera neza ku buryo boza bagafasha abandi bakinyi mu kibuga baratwawe bande bose bano ba Marc Bernal bagiye baratwagwa novuga yuko rero kudatwagwa kwa Mendy ndetse na Endrick no kuba Xabi Alonso abona yuko bano bakinyi ubwa mbere nambe sindababona muri plan zanje kuba ntababona muri plan zanje rero hako nofata ikibanza cabo nkaza nkagishiramwo bo bakagenda mu gihe ntababona muri plan zanje mbambona ko jewe wa Xabi Alonso sanzwe mfise n'imigambi yo kuzoduza abana bo muri Castilas mu kubaho umwanya mfuma mbona yuko nofuma nza nababana muri Castilas mbambona ko bafise ubushobozi bwo gushobora ejo canke hirya ejo nkabahamagara mu kibuga bakaza bagafasha umugwi ko nofuma bari bontwara kugira baze kuba banamenyana n'abandi buhoro buhoro kubganje Mendy afise imvune kandi wa Mendy si wawundi afise imvune ku buryo ashobora kubafasha no mu rukino rugira gatanu rwa Real Madrid sivyo ubwira kabiri Endrick Felipe nawe si wa mukinyi butwara baze ngo ashobora kubafasha no rukino na rumwe ico ni cambe ikigira kabiri Mendy ntari convaincre nkuko Houston yakivuze si wa mukinyi no vuga ngo ni Xabi Alonso nubundi ni yabakomeye ngo yakabaye ari umukinyi ngendegwa ko ku ruhande rwiwe uwo Endrick ni wa mukinyi nubundi yobaye umusubirizi muri equipe kuko
nta kibanza afise hagati yandi ya Vinicius Junior na Kylian Mbappe kandi biranumvikana n'ibintu binagaragara nta na gato kabisa. yego rero uri Xabi ayo mahitamwe aroroshe cyane ikintu cya mbere ku bwanje sinje kuvuga ngo babasize kuko ngo batari muri projet sportif zande za Xabi Alonso kubera ko bafise imvune kandi biranazwe muri equipe ya Madrid ko bafise izo mvune ariho gizo mvune abandi aba bana bo batwaye bo muri Castilla baza gukina abo nta mvune bafise ufumujana n'abandi basi abo nta mvune kuko igikombe cy'isi c'imigwi nko mu gihe equipe ya Madrid yoshika kuri final igikombe cy'isi yo ni igikombe baza gukina ukwezi kose ubwo bandi nibojana n'abandi basi nimba ari ukora ugakorana n'abandi ku rundi rujyo niko ndabiza urabona bwana Patrick niko ndabiza hari abakinnyi bo muri Castilla bashoboye kuba banatwagwa tunabona no mu rukino yeah ego kandi barenze babiri ndabizi nivyo ndiko ndaza ko nyine kuri ndwi bicaye banga hariya nivyo ndiko ndaza ko no kuvuga ubwa mbere nta kintu bazogufasha muri ugo rugendo rwanyu kuko bafise imvune ikigira kabiri uri Xabi Alonso uje muri equipe yawe nshasha ufise equipe novuga ngo iri yimatiri kuze abakinyi bakuze hari abakinyi bariko barasohoka muri projet za equipe nka Ferland byaravuga yuko ashobora gusohoka ari uko gusaba cibabura abandi bakinyi bo kuza kubafasha kwasubira iyo Davis ashika muri equipe ya Real Madrid byari kugorana kubona iyo Ferland atavunika ku buryo Real Madrid babona bomugurishije bamukura ko amafaranga aboneka uyu naje nabona n'umuntu bogenda mu bantu ba mbere nimba ari wakibogenda Ferland nabona mu bakibasohoka Endrick Philippe umukinyi baguze amafaranga menshi Florentino Perez aravuga ngo nimba ndamutije abantu baraza kumbona gute akavuga ati reka tumugumizeho kugeza akakanya nta nkuru yavuga isohoka ry'ino mugabo yitwa Endrick Philippe muri Real Madrid ndetse n'irya Ferland bivanye nuko bafise imvune abandi arabona yuko bari bagikenewe kubaho kugira ngo bagire experience hanyuma kubitwaza muri Amerika navyo bivuze iki Xabi Alonso yo bitwaza gukora iki bafise imvune abo bana bato tuvuga yuko bashobora kuduzwa muri equipe abagiye bajanye n'abandi niba abakinyi Xabi avuga ngo aba bakinyi hari gihe bovamo kazoza kande ka equipe ya Real Madrid aba nabo bafise imvune reka bagume Madrid baronka abaganga bakurikirana neza ntibari bwanemererwe wanashima kuja muri equipe kugira ngo bashobore gukora imyimenyerezo imwe n'abandi iyaba Mendy nuno mukinyi Endrick bari bamaze kwemererwa kwinjira gukora imyimenyerezo mu bandi twabibona mu ikibazo ariko mugabo mu gihe batari bwo banagire gukora imyimenyerezo n'abandi ese wocu bitwaza Miami kugira ngo bazoze baraja gukora imyimenyerezo ahabo bakurikirana n'abaganga namwe muri ko mukora imyimenyerezo ariko bakorera ku kibuga ca equipe de Madrid ni hagati bari kipera hariya bakora imyimenyerezo yabonye ni ya equipe gusa ntibaremererwa kwinjira mu bandi niyo mpamvu rero kubasiga nta n'ikibazo na kimwe kibirimo ku bwanje mugabo ni ku bwanje ubundi babivuze neza avuga ngo ntibaraba a 100% muga nta mukinyi n'umwe yigira aba a 100% ku bwanje barababaho abakinya baba kuri a 100% yabigoye cyane umukinya agendana twabonye abitwa ba Jude Bellingham bameze banabivuganye imbere nababwiye figure do style cyangwa uburyo umuntu ashaka kuvuga mikino ngongwe jemba mbona umuntu kuvuga ngo ngomba ngo ndi a 100% mba mbona mengo ni ibintu bigoye cyane isigara ry'abana basore babiri jemba mbona yuko uretse yuko batameze neza ijana kwijana bavuze ntibari kwijana kuvuga ngo hari bice bimwe na bimwe bafite neza niyo mvuga mfitiye amakeke urekanye n'iki uretse yuko bo basigaye kumva ko batameze neza mu mubiri ubundi mbabona yuko hari n'indi mvo yatumye basigara yuko batari muri plan zone umenyeze Xabi Alonso nuko kabisa binameze kuri bano ngo uvuga ngo ashe kuri babiri bagiye kubasigarana uvuga ngo mu gisagara ci Madrid kuko ntabaciriyemwo nuko imvune ya Mendy burya byari vyitezwe ko azogaruka mu kwezi k'8 2025 erega ikindi naco mvuna afise bwana Monsieur Patrick kwezi k'8 apana no mukwindi ariko twanabonye bwana Patrick abakinyi bamwe na bamwe bavuga ngo uzomara amezi nka 6 tukazobona basi reka uje vuba reka dukure ko mu ukwezi kumwe basi bihinze ukwezi kumwe basi azogaruka mu kwezi kwindi rekana nico ikintu nguma ngaruka ko wa mukinyi uri kurumva ari muri squad y'abandi uri kurumva ari mu bakinyi Real Madrid zo kwifashisha mu mwaka uza sivyo jemba mbona ko yarakwiye kujana n'abandi kugira ngo hariya abari karikurikirana urukino live afise icyo azokungura ko afise n'icyo azokwiga abashaka kubipratika rekana nico afise icyo azokwigisha ko ushaka gusoma ikintu sivyo
ushaka gusoma ikintu kakiraba ati burya nimba umumenyereza yakinishije naka kuri rya poste yanje yaramukeneye kwiki ntashaka kubona gitanga ico kizomfasha nanje kuza kucigirako bivuze gute rero no mu bakinyi bagiye batwawe inco nguma ngarukako bagiye batwawe ndavuga bane bajya bana badugijwe bo muri Casilas batwawe muri Amerika hari nabo ihiganwa rizorinda rihara tutababonye mu kibuga bategerezwa gukora abakinyi 200 30 biragoye ko bose bokina ivyo byo ntibinakunda ari no mu nkino zisanzwe turetse gusa n'urukino rw'ihiga n'ino makino n'izi nkino wanashima z'amahiganwa rero izi nkino zisanzwe zinyera ama equipe de place umukinyi baramusiga ko atari fit gukina rero je kino nyamukuru mbona byari bigoye cyane kumva ko twara wa mwana sivyo atazona kina mu gihe wasize umukinya afise ico yoza kwigako ku bandi bariko barakina mu kibuga kandi uzona kwifashisha muri sezo bugiye gutangura nuko bimeze ko nabantu bavuga ngo giye kubasigara navuga ngo hari muri equipe ya Real Madrid ndavuga ngo ari Imadrid hano bavuga ngo giye kubasigara wanashaka bagiye kubakora imyimenyerezo yabo kugira ngo bashire kuba biri equipe hariya nyine navuga ngo mu gihe hariya ku kibuga navuga ngo ca stade canke d'entraînement yi Valdebebase nuko binavuzwe ko bashe kubona sigara wanashaka kubera ko batari abantu bavuga ngo asa purusa ariko kandi tuva kuri bano ngo bashe kuri babiri tugenda witwa Brahim Diaz kuno munsi ngo agiye kuba yongereza amasezerano 2030 ngo bisa no ko bamaze ko banayaga yaba equipe ya Real Madrid yaba n'uwitwa ndavuga ngo Brahim Diaz uno mukino uvuga ngo umunyamaroke uno munsi Brahim Diaz kuba yongereza amasezerano uvuga ngo mu equipe ya Real Madrid bwana Houston tuvuge ko cyo kintu ciza ari ya mu equipe kuri Real Madrid bavuga ngo bagikuba mwongeza amasezerano yakongeza amasezerano Brahim Diaz n'umwana w'umunyamaroke kubwanje sinovuga ati ikintu kibi kuko ni Brahim Diaz twabonye nivyo ntihari wa mukinya atangura mu kibuga ariko hari byinshi ashobora kuba karafasha umugwa Real Madrid mu mwaka uheze twarabonye garuka gaza gatsinda mu nkino za abugiye yari La Liga canke Champions League imbere ya Atletico de Madrid aza kabafasha mu nkino zikomakomeye ikindi naco mba numva yuko burya nubwo tutamubonye mu makima ashobora kuba banatangura tutamubonye ahabwa ariko ahabwa umwanya mwinshi urenze kuri Carlo Ancelotti bishobora no kunahinduka tukaza kubona agiye kuba umukinnyi ngenderwa ko cyane kuri Xabi Alonso kubera ko nkuko kenshi nama nanabivuze umukinnyi ashobora kuba atari umukinnyi ngenderwa ko muri plan z'umumenyereza kanaka ugasanga mundi mumenyereza agiye kuba naza agiye kuba plan ngenderwa kandi ukaganda kumubona agiye gukora ikintu kinini cyane afashije umugwi barumva rero kongeza umukinnyi za Brahim Diaz ikintu kibi cyane mu Real Madrid uretse ko ataronka n'umwanya mwinshi wo gukina uburi ntihari n'umukinnyi mubi mu mwanya muto yahabwa yaza akigaragaza agakora ivyiwe ubushobozi bwiwe burya remba ni mbavuga ko atari ikintu kibi kandi eka twitege ko agiye no kuba naduza urugero kwiza ryo mumenyereza Xabi Alonso kuko hari n'abamenyereza usanga bafite ubushobozi bwo gushobora kugarukana umukinnyi mu bihe byiwe vyiza canke bakanamudugiza urugero uno munsi Patrick tuvuge ko witwa Brahim Diaz ko bagiye kuba ashobora kuba yongeza amasezerano muri no equipe ya Real Madrid agamugeze 2030 aza kuba naronka ikibanza kwa Real Madrid isumba wanashaka n'icyo yari kararonka kuwitwa Carlo Ancelotti kuno munsi biragoye ico kintu kiragoye ariko mugabo niwe mukinya hari Real Madrid babona boshima kugumana wanashima n'imbere ya Rodrigo Goes kubera iki ni Rodrigo Goes imbere na mbere bashaka kumuranka mu mafaranga menshi miliyoni zirenga ijana bashaka kuzironka mu gihe bamugurisha umusore yitwa Brahim Diaz twagiye turamubona muri seziza sinovuga ngo n'umukinyi ngo agiye kwinjiramo kubera ko ngo babuza abandi bakinyi bashobora gukina ico kibanza ciwe ariko Brahim yarerekanye ngo ni wanjana kuri nimero 7 je suis capable yo kwakina ni wanshira hagati mu kibuga je suis capable yo kwakina nivyo bavuga ko afise ico kintu ca polyvalence ari agifise no witwa Brahim Diaz nico kintu ca mbere afise nani akono namaze ko nakumubonamwe wanashaka ubundi Brahim afise ikarita ngizi zaba Ardagira mugabo Ardagira nuko hari ibintu atatanze muri Madrid ariko aratanga muri equipe yo hariya mu gihugu ca Turkiya muri Benfica ariko mugabo nako muri iyo bitwa Fenerbahce muri Fenerbahce ariko mugabo karite ni hafi zimwe uno musore afise ikorosi aranyaruka arazi gukina mu bibanza bitandukanye byo mu kibuga ubwo rero binyereka ngo Brahim Diaz yaragifise ibintu byinshi byo gukora muri equipe ya Madrid banamuzanye bamukuye muri AC Milan yafatishije kuri nimero 10 bamuzana muri equipe ya Real Madrid nubwo atashoboye kuronka umwanya nk'uwo yaruze ariko mugabo reka mvuga iki kintu Brahim Diaz ubu nyene tuvuga ko atarose umwanya muri sezo iheze niho mukinnyi yaje arafasha Real Madrid mu nkino zimwe zikomakomeye sindi kuvuga nyinshi kuko yasinze ibisindo 6 zimwe zikomakomeye
ndavuga urukino Real Madrid batsinze bigoranye umugwi wa Leganés ibisindo 2-0. Brahim Diaz yakinye iminota 62 yatsinze ibisindo 2 muri 3 Real Madrid batsinze kuri 2 double yatsinze 2 Real Madrid batsinze 3 Leganés yabatsinze ibisindo 2 vyumvikana ko intsinzi ibitsindo numva bamutse batsinze ni bya bitsindo novuga ngo vyatumye banaronka niyo ntsinzi yatsinze kuri equipe kuko yataza gutsinda ibitsindo match za kurangira 2-1 cyane. Urukino Real Madrid bakinye na equipe yitwa Atletico Madrid igenekerezo rya 5 kwezi kwa 3 uno mwaka turimo. Brahim Diaz yakinye iminota 89 muri urwo rukino. Ndiko mvuga mu nkino zikomakomeye. Wavuze zimwe zikomakomeye. Navuze ibitsindo bingahe? Bitandatu. Uraza kumviriza ivyo bitsindo inkino yajera zitsindamo uno musore twa Brahim. Aho ari muri UEFA Champions League. Ego. Hari muri UEFA Champions League. Atsinda igitsindo kimwe mu bitsindo 2 kuri kimwe Real Madrid batsinze kwande kwa Atletico. Uranyumvira? Cundabira rundi rukino nago urukino bakinye na equipe ya Real Betis igenekerezo rya 2 kwezi kwa 3. Brahim Diaz yakinye iminota 59 cyarasohoka. Brahim yatsinze igitsindo kimwe muri 2 Real Madrid watsinze kuri kimwe nako yatsinze igitsindo kimwe cha Real Madrid conyene waronse imbere ya yuno mugwi wa Real Betis. Real Betis wabatsinze ibisindo bigera kuri 2. Igitsindo kimwe conyene cyabonetse Real Madrid warose ni igitsindo cande cha Brahim Diaz. Ndiko mvuga inkino Brahim Diaz yatsinze mu bitsindo byumvikana ko izi nkino zitatu zose maze kubabwira. Brahim Diaz ni miburi yarose igitsindo canke 2 vy'intsinzi canke agatsinda igitsindo kimwe Real Madrid bonyine conyene waronse. Urundi rukino Brahim yatsinze mu gitsindo yatsinze igitsindo mu rukino rwa UEFA Champions League equipe ya Madrid yakinye na equipe yitwa Manchester City ku kibuga ca Etihad Stadium atsinda igitsindo kimwe ubwo yarakinye iminota igera kuri 6 yonyene yinjiye asubiriye mu minota ya nyuma y'urukino. Real Madrid watsinze ibisindo 3 kuri 2 vyandi vya Manchester City harimo igitsindo kimwe cyane cha Brahim Diaz. Intsinzi va kwande kwa Brahim n'ubundi niyo tukiri kwa Brahim mu nkino zikomakomera nyene zikeneye ko baronka amanota kuri 3 ni witwa Brahim Diaz karaboneka. Assist yatanze sinoza kwivuga ko cyane yatanze assist akubita na poto ku rukino bakinye na equipe yitwa Leganés muri La Ligue igenekerezo rya 6 kwezi kwa 2 ubwo batsinda ibisindo 3 kuri 2 ndetse Brahim nivyo yaratsinze igisindo novuga ko kidakenewe cyane imbere ya equipe yitwa Las Palmas igenekerezo rya 19 kwezi kwa 2 bakina na equipe yitwa Las Palmas batsinda ibisindo bigera kuri 4 kuri kimwe ubwo yatsinze igisindo kimwe akina iminota 76 yanatanze assist bakina na Celta Vigo ndetse yarataze na assist batsinda ibisindo bigera kuri 5 yaratsinze igisindo batsinda Sevilla ibisindo 4 kuri 2 yaratanze assist batsinda Atalanta muri UEFA Champions League ibisindo 3 kuri 2 nariko ndavuga rero muri rusanga urumva ko Brahim Diaz irajarfasha mu nkino zikomakomeye equipe yitwa Real Madrid yari kirakina kandi wabona yuko bigoye kurunga amanota agera kuri 3. Ubwo rero umukinyi yakoze nk'ibi no kwemeza ngo arafise ikibanza muri equipe ya Real Madrid ndetse mu gihe bo mu developer n'umukinyi ushaka kuvamwo ikintu ciza muri kazoza ka equipe ya Real Madrid ndetse aracari na muto ku myaka 25 n'umukinyi mwiza ashaka kuvamwo ikintu ciza mu myaka iri imbere. Ya nuko novuga ngo kwitwa Brahim Diaz ariko arashobora kuba yongeza novuga ngo amasezerano muri no equipe ya Real Madrid mugenzi 2030 tunarindiye tuzorabe novuga ngo bazoba biba officially ya nuko no twoshobora kuba tunavuga ariko kandi tugenda tushobora kuba twerekeza n'ahandi mendi makuru ngatandukanye ariko imbere ko dushobora kuba tunava muri Madrid tubabwiye programme novuga ngo yino equipe de Madrid yo kuno munsi novuga ngo imyimeza zo barakoresha bitegura ukino novuga ngo witwa Al Hilal bazokina ku munsi w'ejo novuga ngo uno munsi igihe saa 3 nagwigiye saa 10:30 equipe de Madrid yaza kubikora entraînement yabo novuga ngo ari nayo yanyuma kuno munsi adakorera hariya ku kibuga citwa Garden North Country City Park Aparme Beach romva ego hama igihe saa 4:30 niho haza kuba conference de presse yitwa Xabi Alonso novuga ngo hariya kuri Hard Rock Stadium biteguruka numva ko ari programme ndende y'ino equipe kugira ngo bashobore kuba biteguruka numva ngo biteguye banashaka umunsi w'ejo bazohura n'ino equipe nuvuga ngo ni Etihad ni Etihad hariya ya ni Etihad hariya bazakora kina ku rukino nuvuga ngo ku munsi w'ejo tuzoza tunabigaruka ko banashaka umunsi w'ejo ego ya nuko rero tugende tuba tuja kubitwa muri equipe ya Barcelona naho ariko mbere ko baje